bakunzi ba Ndufacom TV aha turi ni mu Kanyosha. Aha rero nari nje mva mu Ruzibandi ko ndatembera, hakaba hariho abakinyi cyane bamenyekanye cyane mu nzira muri Iyeriko kuri page ya Costa Senior abo nabo sidabandi zina bage babita uyu munsi rero bambwiye ngo harakana rero kandi babize kugire ndahaze rero ndahinjire turabe ndabivyo barimo ngenda nabaramutse namwari ryasanzwe dusanga ibikorwa ciao ciao anashitse aha mubibona naho ko yamenyekanye cyane ngo moya kwa moya ndabona nangidiri hari gute moya kwa moya gute meze neza amahoro je nanje kuramutsa nzi ko nenda gukumbura nabwiye ko uko oya ntibikenewe mani yuko umuntu arinda kuno we tuba tuzi uko indya ziba zihari n'ibinyobwa biba bihari ntavyo gutaka ariko rero gute nene kumbona nyine uri mu bintu by'imyiteguro hari ibintu by'izima hano hari akabyo kuguhisha jayo magore na yarose yuko hano hantu hari kintu cyagati jewe rero n'abatantumize reka nitumire niyo mpamvu rero ubona naje gute moya kwa moya jewe nwari nangiti gutegi ubu babitwangizi nawe nyene kabisa nawe nyene numwe mu bakinyi bamenyekanye cyane muri Iyeriko akaba tumuzi kwizina ryange yidema gaceri n'ukuri nawe murasarisha mugaca muze mutabwiye n'abantu vrema reka ngiti mwe murabakorege ivyo ntusanzwe ubizi se none kubara ntimwari munkumbuye bazi ntimwari munkumbuye none kumbona none si sawa oya nababwiye nari mvuye mu Ruziba ndavuga ati reka mbite kubaramutsa uko nyene urabizi none se wari uzi ko mwibarutse reka ze kwa umwana yewe rero nje kurabira umwana ariko rero sa nguma muberewe oya nabivyo turi mu kazi atari banga ni misi mikuru ya Noel cyane nakandi kandi none ko mbona najyane kubisanzwe ganire gato cyangere twadukumbura kari bahubwe bakunzi ba Ndufacom TV nababwiye aha turi ni mu Kanyosha tukaba twagendeye umukinyi w'amafilme yamenyekanye cyane muri Iyeriko uwo nawe nuwo batazire moya kwa moya namwe nangidenda nabasanze na hamwe kandi bigaragara ko ari ikintu quelque chose something anangre rero reka tuganire gato ibyabo turabimenya mu mwanya amakuru rero amakuru ni sawa aha rero ni muhira kwa moya canke ni muhira kwa ndinde aha ni muhira kwa moya mbiri namba tari banga nagomba kukwibariza moya mbiri niryo zina ryawe ko mbona tuko yaba muri commentaire cyaco cyose ukoze moya mbiri niryo zina ryawe amazina yawe y'ukuri nini mazina yanje ko ni Iradukunda Debora muri jambo rimwe rya moya kwa mbiri byaje gute moya mbiri n'akantu kaje ndi muri filme nakazina wahawe nakazi yego okay ndabona ahantu heza cyane oya harasa kandi burya abakinyi b'amafilme mu Burundi muziye muteye imbere nibisanzwe nyene ni buke ntaragerageze okay jewe rero naciye hano kuko nabibabwiye ariko ndafise ibibazo nanagombye kubabaza nagumye mbura umwanya ariko uyu munsi ko ndabitomboreyemo nka nafashe ino nzira ariko nk'iki ngomba kukubaza kuri wewe filme ni iki filme ni ikintu nyene wenda utuntu vyumva renda kubaza ni ibintu vy'akamaro ku muntu ikintu hanini ngomba kugira kuri we filme nakazi canke ni ibintu uja ngugira winezereza filme siko kazi kanje ka buri munsi ni ibintu nyene njamwo ni good none gute nuwuhe muhambo wofete iyo uri muri filme wiyumva gute iyo ndi muri filme numva ari ibintu binezera kuko urabona nk'umaze no kumenyekana bivanye no kazina ka moya mbiri ni ibintu binezera kandi birimo yego byumvikana ati we kuri filme ni ikintu ciza cyane ati kuko kiratuma abantu bamenya urumva ndafise nazikazi n'akakazi ko muri filme bamenyekanye kwa moya mbiri filme zanyu mpora ndazikurikirana ni filme nziza kandi ziryoshe cyane kandi zishobora kuba zigisha cyane cyane mu ngo eka nyene no mu bindi bisata bitandukanye nashaka kumenya timbega nizihe ntambamye mukunda kugira iyo muri kumwe muri filme intambamye tukunda kugira nta ntambamye cyane turetse kwide plasa gusa
hajya tuba tugiye gusanga twacerewe nizo ntambanye tugira mugabo turagerageza uko bigenda kose. Okay, imbere yuko mbandanya gusa kukubaza reka mbanze ndabona uwo ndi hano nyene nasanze n'umugenzi wawe none. Uwo n'umugenzi tera ni muvukanye. Amakuru mu mbeni ngidi. Kama ni ngidi. Ngidi. Amakuru. Mama. No musi wari watembereye Debora. Ego. None atabyibanga amazina yawe y'ukuri na yaye. Amazina yanje y'ukuri nitwa Uwimana Rose. Nukuvuga umwanya kumwe na Rose hamwe na Debora abahora bakekeranya abakunzi ba Ndufacom TV. Abahora mukekeranya ngo ngidi bikihumumvise ngidi ni izina ry'akazi hamwe na moya kwa moya mbiri ni izina ry'akazi bahawe ndagasino bahawe n'abafanzi babakurikirana bivanye na sene baba bafise. Umwe ni Rose ubundi ni Debora. Rero umwanya rero reka mpindura imvugo reka vuga ati Debora amahoro Nuzeye Rose amahoro. Amahoro cyane. No musi je n'abagenda ari kuno we. Karibu. Hari waduteguye. Kandi sivyiza Imana izobikubaza. Ya nta nakimwe. Ariko nagira ndakwibariza utubazo atari twishi cyane. Kuri wowe filme niki? Kuri jewe filme ni nk'akazi nyene kari mu maraso yanje kandi ndabinezerererwa uko biri kose ndabinezerererwa kandi filme ndundi na cyane twashaka ko umuntu yakora uko ashoboye kose zigatera imbere rwose kuko tukibitangura wamengo ni ibintu byo gusina iki ukabijamo kugira nyene bakubone kuri kamera ukumva uranezerewe ariko sico gikuru irya mpanuro duha abadukurikirana bijya dukora bijya beshi bibaza ko ari byo tuba turiko turakora bari byo iki ariko ahanini n'impanuro ubikurikiranya arakurikirwa gikomeye. Wewe uco uvuga ati filme kuri wowe nakazi wanashaka ati hari ibintu byinshi abantu bahindura bivanye n'impanuro turiko turatanga. Ico uvuga ati hari abantu bo bamaze kwa telefona bivanye na kurya kuntu musanga muko murakina ingene ingo zibayeho nabi aje usanga muko mukina ubuzima bw'abantu bamera kuri wowe nta bantu baragutelefona we ati mukinye ibintu byanje. Yesu we umwe cyane babiri nama nakiriye amatelefone y'abantu benshi kwanza ni nabyiza cyane kuko hari igihe muri ngenda ahantu baca bandamutsa madame amahoro turahuza muri filime yeriko acambuga yego ngo muratunezera ngo courage Imana ibaje imbere ibi byinshi nanjye haca numva bingoye nkumva nyine icengira na courage nyinshi. Filime rero kuri jewe n'ukuri n'akazi ni ibintu cyiza cyane kuri jewe ahubwo nifuza ko nyene Imana yobije imbere nyene filime ndonde zigatera imbere cyane mu gihugu cyacu. Uwo ni Roza avuga ati kuri jewe filime n'akazi ati kandi ndifuza yuko ahaturi umunsi byorenza kurusha ati filime y'Uburundi igatera ifata yindi ntumbero igafata yindi shusho nziza ndetse natwe abarundi nyene bakabona ko ariko uravye ibihe byaheze ukaraba nuno munsi reka ndakwibariza uravye ibihe by'uno munsi n'ivyaheze hari hinduka mubona mu janye na cinema ndundi. Hinduka riri ngo gute uko bwawe uravye kengene filime zatanguye tugasha turaba umunsi filime aho zigeze nikiye ubona ati iki kintu turavye vraiment filime araho yavuye kandi hari nahigeze. Filime z'ubu zirakwera abantu bose bazimenyera kuziraba mbere abantu birukira kuraba filime z'abantu bo hanze ntibebera kuraba filime z'abarundi mugubu urashirako ugasanga ugeze ku bantu benshi bazikurikiranye ni kuvuga natwe tumaze kumenyekana muri filime abarundi nabamaze gukundwa kuko mbere urabuzi ko twasha twirukira ati ngo tuguma turabe filime hari umunyarwanda kina filime cyane azwi ku izina rya Rozine mbere bacavuga ati turabe filime za Rozine mugabo uri burinjira mu nzu y'umuntu ugasanga ariko araba filime nka twebwe muri Yeriko ugasanga ariko araturaba ninjira ukaraba kwariza ba Abeli zaba Faniravine urumva ko tugeze kure. Ni byiza cyane wico uvuga ati
kera wasanga duhurumbira kuri ibyo hanze ariko kuko turaraba uyu munsi filime z'abarundi zirakurikirana ni igiki warabi ni yihe filime waravye igutera kumva nawe wo cya gukina filime haro filime naravye yitwa urugendo yakinwe nande yakinwe na Fanira Vini kwizina rya Maria ijya filime nayiravye numva nanje bitume ngo kugira muri filime wecu uvuga ati jewe nararavye filime y'umurundi yitwa Fanira Vini bitwa urugendo ati ico gihe ndumva nanje umenga no kina filime yego kabisa Imana ishimwe rero byaragenze neza byaragenze neza mu bakinyi b'u Burundi basanzwe bakina ibintu by'amareresi niwe mukinyi akuryohera cyane uri kurara batukavuga ati umuntu abirimo neza kandi abyitwaramo neza umukinyi aryohera cyane Fani ni umukinyi aryohera no kuvuga ni washoboye ngaha mu gihugu oya si washoboye ahubwo ni waryohera kandi no na Costas niyo kimbi nawe nyine arigenza neza abo bantu bavuga ati je vraiment ndiko ndabakurikirana ndumva nanje ariko sabo gusa hari urundi twabe nawe nyene abikora neza okay nawe ntagiye kure wewe ubwawe nibaza igihe waja muri filime ko mutagiye inama nkuko ngira mwamenyaniye muri filime ntuzeye Debola cyangwa mwari musanzwe muri abagenzi twari dusanzwe turi abagenzi tugendana dukundana ariko nabwo twabivuganye kugira ngo duhurire muri filime gusa yabaye impamvu yabyisanzemo bivanye n'ibyo akurikirana nanjye ndabyisangamo hanyuma Imana ikirabihuza cyose dusanga no muri filime duhuriye bwa bucuti rero bucabura abantu bucabura kumenya tutabeshanye gute mwahuriye muri timu imwe cyane mwaravuze ati reka mugandi mugaca muhura muri timu kwa Constance cyane Constance niwe yabarondeye cyane nimwe mwamurondeye ugati kuri turumva turabinye mukina neza turashaka ko tuza gukina iwanyu ati rero twaba twaramurondeye cyane niwe yaturondeye yego namba atari banga twagomba kumenyere mwahuye na Constance uwo munsi mukaba mukina muri timu yiwe muri ibyo nabanga ryo bamuboneye na bisanzwe mu kuvuga Constance nitwe twamurondeye kandi kuba twaramurondeye Imana imuhezagire cyane ko ntiyatugaye ko hariho abandi urondera nyine ntibakwishura uko bifuza ukiraho nyine hariho abo wari wabaje kurondera ubwa mbere barakugarako yego cyane ariko kwa Constance umwe kandi si babiri ariko Constance vraiment mutugaye ko yaranyakiriye turaganira turahuza hama nyene biragenda neza ariko Imana imugisha Constance rero hari yubahwe urumva ko abikora utandukanye n'abandi urumva ko hari bari bamaze guca heshi barondera aho bokina barabura ariko Constance bamaze kumwikora ko bababera abavyeyi uyu munsi bakaba bakina muri timu kandi vraiment sambrage babikora neza so reka rero tubandanye nagomba kukubaza ati ariko nasanze mufise impano zitandukanye jewe umenga hari indirimbo nabonye ngo ntiturumurazi nayo nyene nabonye gute mu ndirimbo ho mubibona gute mwiyumva gute iyo muri ahantu ko murakorera Imana murumva apare kuba muri ko murakina filme murasanzwe mukorera Imana murakoze Imana gute rero wewe ubaze ivyo ubona oya ntibisigura kuba wararimbye indirimbo mpimbaza Imana ko uri umukozi w'Imana canke yaragutoye ahantu ati jewe ngo umfashe oya Constance ntapfatoye oya turamurondeye asanga turabakristo nkuko nawe ari umukristo hamara twizera tumuririmbira mu ndirimbo yiwe yitwa iturumururaze genda bakurikirana burya yitwa turumururaze gusha turibwa bisobanura ntiturikana satani turarura yego nuko muri usanga uvuga ati twebwe apari ko tukina na filime turabakristo yego ubuzima busanzwe turabakristo yego nukuvuga abandi bamwe rero nababyeyi turi kumwe basanzwe bararirimba indirimbo za gospel mugabo baririmba bafashanije no muririmbyi kazi yitwa Constance Nyoki bakaba ari n'abakinyi b'amareresi rero aha bamwe mwaba ari n'umugisha numvisa ari naco ntari bwashikeko
namba atari banga ngo heruka kwibaruka naribarutse sibanga naribarutse sibanga none kufise fresher none fresher se nitse mu mama heruka kwibaruka naribarutse rotranye. Okay hama jewe ndafise akabazo kamwe ngomba kubaza je filime zayo nababwiye ndazikurikirana muri filime hari episode yaje itwereka ko wibarutse ucurapfa mugo uyu munsi jewe nabonye nyina nabonye n'umwana oya bijya ari bya filime ubuzima busanzwe ndakomeye nibarutse amahoro ndataha n'ubebe wanje nkomeye yego ndi muzima rero reka tubemeshe abafanzi ba filime yeriko yuko umumama arahari bamwe mwago mwibaza ngo turababaye bamwe mu telefona ehene nababwira ati gico ndabemereye nzomubereka kandi umunsi n'uyu nyene nabonye umenga ari ibintu by'urubanza byumvikana no munsi niho muramushira mu mugongo ngira uyu munsi baramumekereza yego hari ibibazo bibiri nkende nza kukubaza ariko imbere ko ndabikubaza reka mbanze maze ubu turi kumwe mbega ntibihu ko muri abamama mukamura abakinyi ba filime ntibiheza bibuhungabanye ingo zanyu mu gihe namwarija uyu munsi y'abamama bakina filime usanga abapapa biyumvire ko baba bari mu bindi kubwanyu abapapa arabo bagabo banyu baca abana go babifata gute babifata gute mwebwe kuba muri abakinyi ba filime ntibibabangamira mu ngo haba namba twebwe abatware bacu twarabibasabye hari ikintu utiyadukiza mu kazi bageho mubana mu kazi Mufise icyo kintu rero iyo umusabye umutware wawe ati genda ugakwankira ubonye kidakunda urabyotsa kubwira ngo ntusambuke kuko tumenyereye kubona abakinnyi benshi bandika mu makomantere ngo abakinnyi b'amafilime ngo ntibubaka bande na bande ntarinze kuvuga muca mu byumva ntibubaka no barabesha hariho abubaka n'abandi si kuvuga ngo ntibubaka biravana n'ikintu Imana iba yaragutegura rero twebwe twarabisabye abatware bacu barabitwemerera nicyo gituma mubona kenshi mu mwanya wo gushutinga tuboneka turababwira ati umunsi uyu n'uyu tuzaba tubana ntabwo batwiyumvira ko nabi kuko baba bazi iyo turi n'ibyo turimo kandi birabanezera nabo nyene bariko bararaba abadamu babo ibikorwa barimo bikurikiranwa n'abantu yego cyane je ku mutware wanje aha uruhande rw'uwanje nta ngorane n'imwe biteye nawe kuvyerekeye urumva ubu niwe nawe kuvyerekeye umutware wawe nta kintu bititura canke biheze bihungabanye mu rugo oya kubera mu kujamwo umuntu yarabisabye arabwira ati Jefferson numva afise impano yo gukina filime kode kagenda gukina Murundi yarandekuye ndagenda kandi nta nduru bitera nta n'inziga bifisemwo oya bakunzi Ndufacom ko muradukurikirana ibi bavuga si ibintu nyine byo kwigirisha bona shaka ha n'umutware wabo ari hano bigaragara yuko yishimira ibikorwa apana wa bose umwe muri bo byumvikana ko bari rimwe na rimwe abatware babishimiye ibikorwa bakora rero iyo umuvyeyi ariko arakora huza n'umutware gusanga usanga rimwe na rimwe bigenda neza ikindi kibazo nagomba kukubaza kuri wewe filime niki wohanura abandi bamama bafise impano ariko uyu munsi bivanye n'ibyo bumva canke babwirwa ugaca usanga bumva umenga ntiboja gukina filime abamama ico nobahanura hari abamama bafise impano mugabo biyumvira kugira kibona umukinyi wa filime ariko arakina aryamye ngo abaryamanye ngo vya vrai mugabo zirya n'inyigisho kandi bijya ntabwo aba ari byo ngo tuko turabikora hari umuntu muhura kugira ngo sinakubonye ngo uri kugira ibi mugabo sibyo zijya n'inyigisho turimo ni nkuko ubwira umuntu ijambo ry'Imana yego mwegisho muvuga ati mukina ubuzima buba bwarabuze mu ngo mukabwerekana ingene bukwiye kugenda hama ari ababibona bakabikiriramwo ati rero musanga uvuga ati ico wohanura abandi bamama bafise impano nibaze ahubwo impanuro zigwire biciye mu mareresi ndundi biciye mu ndirimbo mpimbaza Imana ati muhanure komisa kumbure igihugu kirashobora gutera imbere bivanye n'ikungene impanuro ziko ziraca mu buryo butandukanye
nawe hari ikibazo ngomba kukubaza uyu munsi wewe uri umukinnyi wa filime niyihe nyungu wovuga ati je ndamaze kunguka iki kintu kuva ko ntangiye gukina filime? inyungu nyene iriyo kuko mbonye ko atayiriyo urumva sinokumara namba atari banga tugira ati je aka kantu ndamaze kukaronka kubera filime namba ari abagenzi je ndamaze kuronka bitubimenye jewe igikuru rega hari abantu uyu munsi bariko baradukurikirana ari benshi kumbore baravuga bati nanjye naritinye kuja muri filime atari kariko njeyo kumva zuko nico gituma ndakikubaza ikibazo hari abandi baba bafise amakenga bagomba kuja muri filime ngaba bakagenda vyanga baba mama nkuko kwanyu bumva ati natwe turashobora kuza gukina filime. inyungu iriyo ikintu ca mbere wunguka kwanza n'abagenzi kumenya kubana n'abantu kenshi na kenshi hajya iyo utarashobora kumenya kubana n'abantu nta biremva uguma ari wenyine barundi barashati akanyoni katagurutse ukamenya ukwezi rero abagenzi kumenyana n'abantu utaruzi kuja ku binyamakuru kanaka swate n'abandi bantu batari bakuzi bakakumenya biciye ku binyamakuru ukuntu bakubona ukumva ndashobora kumva n'umuntu ari hanze aragutelefone bivanye hagusigira akantu k'igishutse nyine cyane kuko yanezerewe n'ibikorwa byawe niyo mpamvu mutagase ukumva ati uraje uraraba hajya kuririmba ikashi yawe uze kunywa amazi wararusha nta nyungu isumba iyo naho benshi base barashobora kwiyumvira ibindi bagenda kubera ibikini babonekane no kubonekana ibyo n'ibintu kugiwanyu nakazi twebwe kandi mufasha benshi kandi biri mu maraso yacu kandi dufasha benshi ikigeretse rero kuri icyo nk'uyu ntari kuba ndi umukinnyi wa filime uyu munsi wowe ntitwari kumenyana ntitwari kumenyana kandi n'abandi bantu bazokurikirana ndazi benshi muratubona kuri iki kiganiro hariho abatomenye abatonzi abatari banzi ariko nk'ubu kubera nabwiye muri ibyo bikorwa inyungu ya mbere niyo n'ibindi rero byinshi nyene cyo byumva nawe akanyungu kariyo nako nyine okay kuri mwebwe numvise inyungu ni nyinshi none abakora babikurikirana mweko murabyumva aba bantu rero mu Burundi tumenyereye rero baba ngo Amede Abeli nyine bajye abantu ariko mumenye ko ari n'abandi bakinyi b'amafilime kandi bako babikora neza uyu mwanya ndazi wewe roza ntiwari umuzi kandi niwo bitwa Debora ntiwari umuzi ariko aba nabo n'abakinyi b'amareresi wanashaka uyu munsi bariko babikora neza rero bene data mumenye ko abakinyi b'amareresi hano ari benshi tumuzozere kuzamurwa kuri wewe rero nagomba ndakoze ikintu kimwe si kimwe kirashobora kurenga kimwe kirashobora kuba kimwe kirimo ibibazo byinshi niyihe mpanuro uha abantu bakunda kuvuga ngo ujya mu gihe ngo arashoboye kuri wewe iyo umuntu avuze ngo nakarashoboye byumvi kuri genda bitawumenga abuza ati arashoboye ngo mu Burundi ngo nibareke ngo Amede n'Abeli ngo bakina amafilime ngo bajye barashoboye jewe ndabibona umenga nibo baba bakina gusa ariko hari n'abandi uyu munsi tubona ko bariko babikora neza nkuko je n'abarundi kunzi nkuko mubikora neza abantu usanga bafise imvugo be nizo mu Burundi ubwawo ibyo ubona ashoboye bajya babiri gusa oya si kuvuga ngo ashoboye Abeli n'uwo ari we Amede nta muntu bisanzwe nta muntu adashoboye akazi oya ahubwo umuntu awuri ingufu nikimufasha n'ahandi akazi nta muntu atagashoboye ni ukuvuga none babiri bo kwishoboza gute niko afise ikibashoboza n'ubundi umuntu rarose iyo ngufu nabo bafise nawe nyene yogizwa bishobora aho wewe uvuga ati nta muntu ukina na filime ari umwe ati umuntu wese akinira abo bikinana ariyo mpamvu uyu munsi
mukinana na Constance kubwa uvuga ati abantu bose hajya impano mu gihugu ni nyinshi atahubwo ikintu cya mbere kibura n'uburyo n'ugushigikirwa ati ibyo bintu bimaze kuboneka ati toronka abanyempano beshi kuri wewe nihe wipfuza gushika muri filime Ndundi cewe ni gushika kure kugera kure nyene kurenga hano bangetse kuko sirovangwa ngo ndazwi cyane mugaresha kumenyekana ngere kure kumenyekana mu bijyana na filime ukinira abandi cyane mu misiza hara ntahuze oya misa ufise uburyo ntawo kufuza gukirira ku wundi ahubwo ukora ivyi wawe nawe ugatera imbere ku bwawe ego burya iyi televiziyo irakurikiranwa n'abantu benshi kandi b'umutima na cyane cyane harimo abakirisu benshi kandi bariko barumviriza ibiganiro byanyu kandi bamwe n'abakurikira barazi impano mufise ego ni giki tudatebeje ubasaba umwanya ubona ati ikintu je ndose umuntu akinkorera ndabona mu misi za no kura kuruta uko muri ko murambona umuntu wese arose ingufu ku ruhande yokora gusa habuze ubwo buryo kweri natwe ku bwacu urumva ko dufise imana yo gukira gusa tuburaho tuyamamariza ngo tumenyekane ariko tugarutse gato kwiyamamaza si kwiyamamariza ahubwo ntacana mufise oya kuba urubona ko turi twamenyekanye muri Yeriko niyo filime ya mbere twatangiye kinamo turacara abageni turaronka aho twisasagaje nyene ngo haguke mu bivuga ati jewe hamwe noronka uburyo ati no gira cano imbere nyuma y'iyo cano nkatanga gukora ibikorwa igiti cyane nicyo ugomye mu majambo mavuga bakunze no baradukurikirana ibi ni bimwe mu bisaba ariko barasaba ati abo bafasha bakabamanaginga mu bujanye n'uburyo ndetse ibijanye na cano byo nibaze ko atari kibazo ati bobo bokora bakagaragara cyane kurenga uko bagaragara uyu munsi gatoya nawe ndakuba kuri wewe ni hehe wipfuza kugira ikibazo cya kindi nyene ni hehe wipfuza gushika muri filime Ikigo ganje ndifuza kugera kure cyane nkabandanya nkina ibyubaka igihugu abana urwaruka ndetse n'abadukurira ariko ikigorana kizari bwa buryo nyine buke turacyari bato mu bintu bya filime ariko si ubaho tuzi ibyo twohanura abantu uburyo ntiburaba nyamushenga ariko nayo asigaye twifuza kugera kure meme tugakina n'ibyubaka igihugu namba atari banga uripfuza gukora ku giti cyawe cyangwa wifuza gukorana na Deborah nkuko tubona Dorcas na Vestine bakorana tukabona n'abandi ubwawe urumva intango yawe yo gukora kuri channel yawe cyane umenga mu tangura mukorana kubisanzwe tuna Deborah turabagenzi kandi turibamo kandi ntawo kunguka cyangwa ntawo tera intambwe muri twebwe ubundi ngo ashakure ubisanzwe dukoreye hamwe byaba byiza cyane kandi uko tubandanya dukorera hamwe kuko tutaguye akarere byaba byiza tumaze gukorera hamwe turashobora kwagura akarere umwe agatandukana n'ubundi kugira ngo ubone kure harya anyine muguma mubona hafi no si byiza ariko haragera igihe ukavuga ati nanjye vision yanje bigenda tugaca dutandukana ariko tutankanye ngo duce tujya ku mbuga nka bya bindi tumenyereye kubona bamwe tutarinze kuvuga no turashobora gutandukana tugatumwe akora ibyiwe ubundi ibyiwiwe naho nyine byoba byiza cyane umva tuba twaguye akarere kandi turiko twubaka igihugu nibaza ko atabusabwe bari namba atari banga mwoba mufise umugambi wo gukorana vuba umugambi urahari yego cyane nako nyine ndashaka yumvikana aba bantu nubwo badatoboye bakunze Ndufacom TV aba bantu vuba je ndabona badusuka ibintu bishasha kabisa ndabona aba bantu badusuka ibintu bishasha ati turi ku kivi muri ku kivi yego Debo
ndagushimiye cyane n'ikihe kibazo wari wifuza ko ndakubaza ntakubajije ikibazo nifuza ko wumbaza ntakubajije ndibaza wagerageje ndibaza wagerageje gusa reka ntunganire icyo uyu nshuti yanjye ivuze twavuze ati turi mu nzira tuza dukorane koko tugakora kujya kwa Vestine na Dorcas kuko twe turi hamwe yego niki mubwiye mabuja wanyu no mwanya Constance ahandiye Constance je ndakura mu gice niki nuko natwe turamuramukije kandi turamukunda cyane twifurije na Noel nziza yabyumvise yuko nambara umuvyeyi mwiza umuvyeyi n'ushikira abana iyo bagombye gutanguza umurimo nk'abavyeyi ntabyo tumenyereye ndazi katanze guza ko bishiramwe ahubwo ugiye guturarondera abantu bereke nk'ubuhuma n'ubudahuma na mwarijyana ubugirigiri bugira babiri mu kandi ishiga rimwe ngo ntiryarika kandi bigiye Imana inama bigira Imana tugiye hamwe birashoboka mu ico muvuga ati tugire tuje hamwe dukore tutange impano mu bajene mu bamama na mwarije impano ari Imana yayiduhaye. Okay, rero jewe nakubwiye ati mu bibazo byose wumva ko nari kukubaza mu nabi kubakiki. Yego mbajiki. Shimira abakunzi ba Ndufacom TV. Ndabashimiye kweri. Abariko baradukurikirana niki kintu ubabwiye. Ubu mwanya hariho benshi bako baradukurikirana niki ki ubabwiye. Ndabashimiye kuba bariko baradukurikirana. Natwe turabakunda cyane. Turipfurije n'umunsi mukuru mwiza wa Noel wo kurangiza umwaka. Ndayipfurije na bonane nziza tuze twitangurana amahoro n'umugisha. Sawa muhezagirwe. Akunzi ba Ndufacom ubu ni Deborah ngo arabaramukije abipfurije gutangura umwaka neza umuze mubandanye mu ba following kuri ya page ya Constance niyo kindi kandi mwumvise ko vuba bazotubwira izina rya page yabo naho nyene nibaze ko nzoca mubikora muri bwa umwe nyene muri bwa rukundo mubandanye mubaha courage na cyane cyane mutibagira kubasengera burya ibintu byose turaplanifya ariko Imana niyo ishitsa. Nawe kibazo ni cyakindi nyine ni kiye kibazo baza ko nakubajije ntakubajije Dema wagerageje ari kibazo tambajije jewe ashida bikubwira sindakabaye akara kwikimwe n'ikiguruse kitavuze bakindi cyane reka ntago nashaka kumanza naguhaye niko wari kutubaza kuko twagumye tuvuga uburyo ni buto turavyifuza uburyo ni buto niwambajije ati none uwo uterera gute canke timwifuza ivyo ndabiherezako yego ntacyo oya naseze ku ruhande rw'uyu sawa rero cya tuvyumva karuka karwana awarinze wizana ndakubaza sawa urumva ni nzira imwe yo kugira bavuga ati mbega bakunda abashaka kubaterera byogenda gute cyane abakunda abashaka gukurikirana ibikorwa byanyu umunsi bazi babisangiye hehe yego mbwa twagumye tubivuga mwagumye mubivuga ishene ya Constance niyo kiretse ko hari bishasha mwimeje kuduha ntamba rero kwico kibazo nyene uyu munsi abavyeyi nkuko hari abasenzi ngaha kandi bafasha wewe niyihe ukunda uwo bashaka kugira icyo akoze kuri mwebwe yoca bashaka kugira icyo akoze kuri twebwe turafise amatelefone kandi muri uno mwanya kwanza turacari kuri chaine ya niyo kindi Constance ariko natwe vuba turafise bishasha turiko turategura chaine yacu wo kwifuza kudufasha turashobora gusiga nimero zacu za telefone akazoturondera byoroshe nimero yanje ni 61 748 650 bakunzi bacu muri ko muraturorera bakurikirana na cyane cyane asha mujye na filimi yeriko irashushe murabizi irashushe iyo niyo nimero ya WhatsApp ya byose noneho ndetse n'uwoca kuri Constance yo turonka
ariko iyo niyo iwacu yoturonka ko vuba bitagoranye. ni ukuvuga uburyo hagize ubugira icyo akora nka jewe nkacisha iwawe ntiworyaganyuyo. Oya turi bamwe. Nubwo ikibazo byaba bishitse. Yego byaba bishitse. Bakunze ba Ndufacom TV reka kugira bigende neza basuremo inimero yabo nk'umuntu yogira icyo afasha canke ari kuraje yobaha canke ari nk'akana agomba kubahanura adashimye kubicisha kuri rezo social abavuge inimero yabo ya WhatsApp ari nk'impanuro ndetse n'ibindi bintu byo kubaha kuraje muzore mubicishako ndetse n'ibindi mu babandi aba manager bakunda kumanaginga abantu mu bijyanye n'impano bashobora kubarondera hama bigende neza natwe tuzabone mu minsi izabari no mu bindi bintu byiza cyane nkuko na mwarijya n'ibyo barimo ari byiza cyane akanimero murashobora kugasubiramo cyane abakunze ba Ndufacom TV bakakumva. Yes, nimero yanje ni 61 748 650. Iyo niyo nimero ya WhatsApp. Hariho na nimero isanzwe ariko benshi ntibakunda amanimero asanzwe 76 883 119. Mu Kirundi hari abantu batumva igifaransa kubizana inimero zirangura kuvuga mu Kirundi. Abarundi nico kibazo mufise. Okay, bakunze ba Ndufacom TV reka tubashimire cyane tubakengurukira uburyo mugenda mutwitaho mu kudufollowa kuri page yacu ya Ndufacom TV tubabwira ati mugire sabone nimwibagire no kupartager kugira ngo ibiganiro byacu bishike kure. Twebwe twari ku bwanyu namwe banyempano baririmbye bakinye b'amafilme ndetse n'abandi bafite impano zitandukanye Ndufacom hari ku bwanyu. Reka tubashimire cyane dushimira n'abakunzi ba Ndufacom TV tuvuga ati umwaka uzubabere umwaka w'amata n'ubuki muze mu buronkemwo ibyo mwifuza byose Imana izibahe umugisha izibiyereke muri byose na hose na cakindi nyene cyo mwibanga Imana izikibakorere. Bye bye. Bye bye. Constance warakoze cyane turagushimiye uze wibuke abana bawe mu kubasabona no kubaterera mu tuntu tumwe bazoba bakeneye. Imana iguhezagire cyane aho uri ugira aho ubahwe cyane rwose. Turakwifurije umwaka mushasha mwiza n'ibikorwa byiza byo muri 2024. Bye bye. Uzokurikirana abana bawe neza ko nabo bari ku bwawe ariko asibanga ko tasa bari ku bwawe yatawe ntwa turi ngaho giraze ko basezera kabisa turakunda cyane. Bye.